itangazo rishikirijwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo abapfakazi n'imfuvyi baharanira agateka kabo AVODE muri kino gihe twibuka imyaka 30 nyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye. Imbere ya vyose dushimiye Imana Mushobora vyose yo yatuzigamye imyaka yose y'ibihuhusi igihugu cacu caciyemwo. Tuboneyeho no gukeza umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye kwiteka yaraye atewe n'amakungu Uburundi bukaronka intebe mw'ishirahamwe mpuzamakungu mu gisata kijejwe agateka kazina muntu. Muri kino gihe guca twibuka ku nshuro igira 30 igandagurwa rya nyenicubahiro Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu c'u Burundi wa mbere yari yitorewe n'abene gihugu. Ishirahamwe AVODE rimwe iteka ntangere yo kunamira iyo mfura y'u Burundi ku butwari n'ubukerebutsi yagize mu guharanira intwaro rusangi kugezaho abizira. Ishirahamwe AVODE rifashe kandi kano kanya kugira ngo ryunamire abafasha biwe bagandaguriwe umunsi umwe, tutibagiwe n'izindi ndongozi nyinshi zaguye ku rugamba rwo guharanira demokarasi. Abo bose bishwe urw'agashinyaguro, kandi abataye igihugu c'u Burundi mu manga baraciraramiye, n'abamaze gupfa bagiye atankomanzi. Inyuma y'iryo bara igihugu cacu cagiye mu ruhagarara imyaka irenga 10, hacahitanwa abarundi isi y'inzi b'inzirakarengane. Ubwo bwicanyi bwaje bukurikira ubwabaye mu myaka y'imbere y'igihumbi kimwe n'amajana icenda 61, 65, 71, 88, 91 n'ibindi mw'isi yakurikiye. Ishirahamwe AVODE rirahojeje abo bose batuntuye ku mutima, kandi rirateye ivyatsi abo bansi ba demokarasi. Ishirahamwe AVODE rirakengurukiye leta y'u Burundi ku twigoro two guhoza amarira imaze gukora. Umuhisi nyenicubahiro Melchior Ndadaye, ubwa mbere muri utwo twigoro umuhisi nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yarashizwe mu ncungu z'u Burundi. Itegeko rimugira incungu ya demokarasi rirategwa ko igikumu. Ivyo bikaba vyatumye abasigwa biwe bibukwa bakanafashwa. Bwa kabiri, umuvyeyi wa nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yarubakiwe uburaro bwiza bw'impozamarira. Ikindi kira gatatu, leta yarambitse ikidari umupfakazi w'umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe inyuma y'imyaka 47 umucinkantahe wiwe agandaguwe. Kandi kigoro leta yarahaye impozamarira abasigwa b'abakozi bayo bishwe mu gihumbi kimwe n'amajana 1972, ica iranabaronsa kagafashanyo bahabwa buri kwezi. Ishirahamwe AVODE rirashimira cane leta mvyeyi, leta nkozi, kukigoro iriko irakora
mu kurwanya yivuye inyuma abanyonyeza ubutunzi bw'igihugu bakanigira mu menshi iterambere ry'abenegihugu. Mu kurangiza, ishirahamwe AVODE risaba ibi bikurikira. Ubwa mbere, isaba leta ko urubanza RPC 97 rw'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe boshigwa mu ngiro, ko bafasha ba nyenicubahiro Melchior Ndadaye botegwa iteka ribereye injugu za demokarasi, kandi abasigwa babo bakaronswa impozamarira, ko abarundi bose batotejwe bohozwa, kuko bitabaye uko kubanwanisha bizogorana, ko imanza zose zamaze gucibwa zoshigwa mu ngiro, zaba iz'amatongo canke ayandi matungo yanyazwe. Bwa gatatu, saba severe ko yo kwihutira gutohoza ku bwicanyi bwabaye mu myaka ya 1988 ababonye ibyabaye n'amasura bakiriho, kugira ngo ukuri kuvugwe n'abakuzi. AVODE irasaba n'abenegihugu ko bobera ijisho inzego za leta kugira ngo igiturire gituzwe, ko bokwamirira kure ikintu cose cobakwegera mu bwicanyi, ko bogerageza kurengera no kwihanganira amabi yabashikiye mu ntumbero yo kubana mu mahoro. Nitugira amahoro n'ubutungane kuri twese.